ati ndabaramukije mwese abakunzi ba Eric Burundi TV aho muherereye mu gihugu cy'u Burundi. Ndakubwira ati kanda subscribe nimba utabigakanda subscribe. Kuno ncuro ndi kumwe numwe mu bamenyereza basanzwe bari kubikora neza hano mu cicaro cy'u Burundi. Navuga ati kocha nimwe nimpore. Amahoro. Kocha Gatuzo nari maze igihe kirekenda kurondera ariko Imana yakoze ko dushoboye kubonana. Biri kugenda neza. Turashima no kuri. Aho ndavuga ekipe yawe ano masaha musanzwe muri martangwishije cya gatatu navyibaza. Yego. Biri kugenda gute mu ma ekipe muri guhura nayo? Icyambere turashima uko biriko biragenda kuko mu nkino zibiri tumaze gukina muri championnat nta na rumwe turatakaza. Ivyo nivyo gushima Imana. Yego. Ugerageje kuraba inkino zose mumaze gukina ndabona umenga nimwe muzakira. Hoba hariho akarusho nyabaki mu gihe inkino muri kuronka muri gukina nazo ari muri kuzakira. Eske urabona bizoza koroha ingeme muzamutanguye gusohoka? Mu ncamake tumaze kwakira urukino rumwe tukakirwa urundi. Urumva nibaze yuko muri championnat icyo umuntu akora ni biharuro gusa. Akorera ku biharuro maze gukorera ku biharuro nta kizashoboka. Reka mvuge kuri Rock City Nyanza. Abo mugwi musanzwe mumenyereza aho mu gihe wari mu gukina ikombe cy'umukuru w'igihugu muba mwaratangaje abantu benshi mu gutsinda imigwi imwe isanzwe ikomeye cyane hano mu gihugu cy'u Burundi. Eka namwe yari equipe shasha. Eske ku bantu bari kutura muri kano kanya nubwo bumenyi mwa mwarakoresheje kugira mutsinde ajya equipe mwashoboye gutsinda? Mu ncamake burya yego nkuko mubivuze ni equipe nshasha, ni equipe twateguye mu kwezi kwa mbere tuja mu gikombe cy'umukuru w'igihugu. Rero icambere nakoze namanje ndategura abakinyi banje mu mitwe ndababwiye ati tugiye gukina championnat buri rukino rwose ari finale. Bisaba rero ni kwitanga cyane kandi no gukora. Rero abakinyi maze kubategura mu mitwe icyo naciye nkora ntagura entraînement ndabakoresha nivyo mwagiye murabona byagenda biramera kujya. Ugaragaje kwa equipe mashoboye guhura nayo mukatsinda na equipe yarasanzwe afite experience muri première division, deuxième division eka novuga no mu gikombe cy'umukuru w'igihugu. Eske urabona izindi equipe muri guhura nazo mutazozihohotera? Oya, mu ncamake championnat ntizisa. Championnat nizisa nivyo igikombe cy'umukuru w'igihugu twahura n'ama equipe afise ama experience kuko equipe twahura zaba ziri muri championnat. Wanashaka twahuye na equipe zibiri zikina deuxième division, duhura na equipe zibiri zikina première division. Burya rero iyo uri kurakina na equipe zifise experience kandi ziri muri championnat, icyo ukora ukorera kuri discipline. Ukorera kuri discipline kugira urabe yuko ibintu byogenda. Hanyuma murambaje ati ubu naho ko muri mu cicaro cya gatatu muravye kumbura urugero mwerekanye nimubona yuko muhavamo muhohotera imigwi y'icicaro cya gatatu. Oya burya mu rugamba nta mwana ba muto. Urugamba rwose ni urugamba. Twebwe icyo dukora twitegura bivanye na championnat tuba turimo. Yego. Okay, tugane kuri kinacho. Rukinzo yarashoboye kubatsinda. Ndavyibaza equipe y'abapolisi yashoboye kubatsinda incuro ya mbere ibatsinda amagori menshi cyane, ariko incuro ya kabiri ku Stade Ntwari murashobora kwerekana ko hari akarusho. Murerekana ko ubwa mbere mwari mwaribwe nkuko mwashoboye kubibona ku rubuga rwa Rock City eka nabandi basanzwe bakuriye Rock City baba barabivuze. Eske ku rukino rwa mbere mwahohotewe gute? Mu ncamake burya muri football hariho ibanga rinyegeje cyane. Burya equipe irashobora kuba eliminer mentalement bakakuvurwa mu mutwe canke bakabavuruga physiquement ukasanga equipe irabaye perturbe. Kandi burya muri football hariho n'ibindi bintu bishobora kubaho umuntu atabimenyereye iyo bibaye agasanuka, ariko football niko imeze nta kundi twaravyemeye. Hanyuma match ikurikira ni match buri muntu wese aravye score yabaye muri hare yavuga ati tugiye gutsindwa amagori ngira arenze 20 kubera no kuri Stade Ntwari bo bamenyereye cyane. Voilà, ariko nibaze yuko burya abakinyi biwanje naraberetse yuko naho match ya mbere yagenze kujya ndabereka icabitumye kandi nabo nyene barabibonye. Rero match igira kabiri nabo ati tugende gukina nkeneye yuko mwerekana la difference, mwerekana urugero, mwerekana yuko bijya vyabaye bitabaye nkuko umenga equipe yacu ifise urugero ruto, ahubwo vyabaye
kubera hari ikindi kintu kinyegeje cyari cyateguwe. Nico gituma mwabonye na score yari nto, kandi ndashimira mon equipe yarakinye vraiment, yarerekanye ubushobozi, naho ikibuga cyari gishasha synthetique, equipe yanje yarerekanye urugero ifise. Ugerageje kuraba benshi bavuga ati urugero kino rugira rube, bavuga ati habuze gato mukubite montada, wagivyiteze? Muri football nta kidashoboka, ariko rero iyo uri kurakina na equipe ifise experience ntugenda uvuga amajambo menshi, ntugenda uvuga amajambo menshi, kuko kandi uri kurakina ukina wugurura umukino wongera wugara, sino wuguriwe cyane ngo ugomba kugira ama remontada mu gihe abakinyi bawe badafise ama experience, uzi usanga ya remontada iguhindukiye, kwa usanga rero usizwe amagori wewe nyine adasobanutse, ugasigaye uriyumvira ati iyo ntuma nugarura urukino nkatuma nsindwa make. Nivyo muri football birashoboka, ariko nta byinshi. Ahanini umuntu yagenda avuga ati ngo ugera remontada encore equipe ifise experience. Okay, ugerageje kuraba equipe yabakuyemo niyo yacitwara igikombe cy'umukuru w'igihugu, iratsindana Aigle Noir the Fighters, ndibaza mwarabibonye. Ntucubona ko equipe yanyu nayo yari hambaye? Mu ncamake equipe yiwanje nukuri, abakinyi banje ndabashimira cyane, ndabashimira kuko ikintu nayo nateguye muri irya championnat Coupe du Président baragerageje kucubahiriza. Nayo nagerageje kubaha discipline, ndababwira ati Coupe du Président ni buri match yose ni finale, encore ni match dukina avec discipline. Kurumva abakinyi banje barerekanye nivyo irya equipe Rukinzo si equipe nto nkuko abantu bavyibaza. Equipe ikomeye cyane, equipe yakuyemo Aigle Noir ni equipe vraiment ikomeye, kandi ifise abakinyi bakiri bato banyaruka bafise force, ariko noneho n'abantu mwarabonye yuko uko vyagenze kose, naho twatsinzwe tugatsindwa kumbure abantu bavuze ko twatsinzwe amagori menshi, bafatanije inkino zibiri ya rero tu, ariko mwese mwarabonye yuko equipe yadukuyemo yuko atari equipe. Reka tugwe kurangiza, ariko tutarangiza nari nshaka ugire ico wizeje abasanzwe abafana ba equipe musanze murongoye, abafana ba Rock City Nyanza, ikintu wobizeza muri troisième division. Ikintu cyambere twobizeza, icyambere tumaze tukabashimira ukuntu bitwayemo muri Coupe du Président, batubaye hagufi, baratanze uburyo bwabo, barakurikirana umugwi, baratanga kumbure n'imitima yabo buri kibo cyose. Tubasabe rero n'ubu babandanye bitanga. Ico rero twe tubemereye, burya uko twateguye Coupe du Président hari indi experience twakuyemo nk'abamenyereza nk'abakinyi. Rero ubu ico twafashe nuko zijya nguvu twakoreshe muri Coupe du Président muri 3e division tugenda kuzigwiza incuro n'incuro, kandi dutegerezwa gukina match zose tuzifata yuko ari finale, nta match nimwe tuzogaya, kuko dutegerezwa gushika kwihangiro twihaye. Ninaco gituma rero tubasabe abafanzi bose ntibacike intege na zigere zitazabaye muri Coupe du Président, ahubwo babandanye batuba hagufu, babandanye bagwiza ingoga n'ishaka. Natwe turi ku kivi kugira kumbure twerekane yuko atarugamba rwo kugaya, kandi hangiro dutegereza kubishikako byanka byakunda. Niyo mpamvu none yo bayatumye mutagura umugwi wo mu cicaro ca kabiri. Burya ico kibazo naho kimbagije, mwibuke yuko je ndi umumenyereza, hariho rero uburongozi nibwo bwafashe ingingo. Rero uburongozi bumaze gufata ingingo, je nk'umumenyereza sinshobora guhindura. Murakoze cyane coach. Murakoze nawe.